hariho imyaka nari nkiri muri adolescence yo kuvuga ati bitewe uwo mbonye wose ati bitewe tujane apana ngo tujane ukumva ko umenga wo muramutse akaba wawe abo ubu ntibagifatwa ngo biravana ni muri bake barahari umutima barahari kuko ntitwasha tuvuga ko bose ariko ngo bavuga ngo benshi umuntu bagifatwa ati gituma atagifatwa ngo mani bakora la pesa nyingi sana ubu wa muntu abatwaye mu rukundo akarutwara mu mahera oya hasi ubundi imbere yuko hatangura ko uwo muntu afatwa tangura kumwereka ibyo bintu by'amahera mwese mahera nyene tegerezwa kugenda ahetse ro aragenda nyene. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazanira bishamwe vuga muri industry Buja Flavor ngo tumaze bikora reka tuzi dukengurikira Imana hama dusira dukengurikira n'abakunzi ba Buja Hit TV ndabafuriza inovuga happy new year novuga umwaka wa 2021 umwaka mwiza neza cyane umwaka w'imigisha kuri mwese mukurikirana na Buja Hit umwaka mwiza cyane kuri mwebwe barundi mwese dusangiye igihugu cyacu cy'amavuko. Yes umwaka mwiza ku mutumire wacu Donado. Bibi bro. Fresh bro. Birazaneza. Bro beje kwe ngora gutasa gute bro usaneze inkumi ngira zirigonga cyane bisanzwe man bisanzwe nk'abantu barahezagiwe kabisa imanika kwivuga okay reka kumbe tubivuge guys novuga ni Donaldo uno munsi yakubwira ko warafashwe hamwe imbere byose ndakwifurije yuko wororanirwa aho uri hose n'amahoro y'Imana hama rero nkabanifuza kandi Donaldo ko baramutse kandi bakunzi ba Buja Hit TV mwese ndabaramukije cyane gose abakunzi ba Buja Hit TV kuba nahashitse byonyene n'amateka nanguranye n'umwaka mushasha n'ibintu bishasha. Yes tutagura n'umwaka mushasha n'ibintu bishasha tugira ko n'ibintu bishasha tutari tuzi muri 2020 na Buja Hit. Donaldo atubwira ibintu bibiri akunda n'ibintu bibiri yanka genda nkambesha ikintu cyane mu byo wanka icya kabiri ikintu nkunda wanka mwanka mwamaze kutubwira icyo wanka ngo murakubesha ikindi gabasha jewe umuntu novuga yuko akuri nimba tuvuganye programme sinenza aho no mutamu programme nicyo kimbwira ko unukunda abantu bagutesha umwanya mwari mwavuganye gahunda yikumwo gikurikiza nkuko nanje ntamashaka kudekona vuga ati kiyenye simba shaka kuba inshuti y'injyana. Okay yes ibintu bibiri rero Donaldo akunda cyane nk'iki ari byinshi bitandukanye. Urashaka gukunda abantu urashaka gukunda imodoka urashaka gukunda kobwa urashaka gukunda abahungu urashaka gukunda kwambara gufungura uvuga gusiga icyo ukunda gusa cyo gufungura cyo kiri akunda kujya mani nubwire ko nawe kugenda bikunda gusa sinyi urajya cyane ari ntibibona biri mizira gataza kumenya byinshi ama ikindi nacyo ukunda ni iki Donaldo music. Guys kumbure nicyo ari nkeneye muri ivyo kandi murifuze yuko twovugana n'ababandi nyene babikunda babandi nyene nuvuga yuko baba vyumvamo akunda music kandi asanzwe ari umuririmbyi tuzaniye gishasha ruvuga igikorwa kimeze neza cyane ni clip iri kuri YouTube channel yitwa Mr Donado warafashwe ku kamashu ngo pa manu wabikoze wabigenjeje gutega manu kugira ngo afatwe abagubu ntibagifatwa uvyo babiziga manu abubu ntibagifatwa ngo biravana ni muri bake barahari umutima barahari kuko ntitwasha tuvuga ko bose ariko ngo bavuga ngo benshi umuntu bagifatwa ati gituma atagifatwa ngo mani bakora la pesa nyingi sana ubu ni wa muntu abatwaye mu rukundo akarutwara mu mahera oya hasi ubundi imbere yuko hatangura ko uwo muntu afatwa tangura kumwereka ibyo bintu by'amahera mwese mahera nyene tegerezwa kugenda ahetse ro aragenda nyene Donaldo sinzi ko nawe neza niba mfite mvuga kumva batagifatwa nuko basige bari busy no kurondera amahera kandi bakavuga ko muri mode tugezemo ino munsi bakubona bafite amafaranga nje cyo batagifatwa ibintu za romantique byo kubarondera cyangwa byo kujana nabo byagubwinjije wanje yarafashe wabigenjeje gute rero Donaldo ko nabigenje muri rusangi novuga ko nama nabibonye n'ahantu henshi henshi nko ku bagenzi je nkunda kugira ndafise inshuti nyinshi zagiye zigira mu mariage nkabona ukuntu bigenda nanje nihereye ko nkabona ati ibintu
bitegerezwa kugenda no bishora nko mu myaka Nk'ingahe. nk'ingahe ntavuze bitegerezwa kugenda neza akaje bagafise projet nyinshi ubiro ko mu myaka y'ibiro dushigira mariage man oya simvuze ngo nzogira mariage sinhanze igihe ariko byose ni umugambi w'Imana. Yes, turabona muri script ya iyi clip muriko atwereka turabona yuko hari ahantu uri kumwe nawe muko muraryoherwa haka akaba n'undi muntu yarakina urya mukobwa akavuga ati why ngo musanzwe ujya ndirimbo irafise muze ya sigo kandi ikomeye cyane bivanye muri muze turi ntabarimo ntaririmba ivyarimo mwanya ntagire umuntu azokubesha ngo nabibonye ngo kubandi ukunuku yacisha urabona ati bimeze uko urumva musanzwe hajya nerekanye nkerekana urya muhungu amuhamagaye nashatse gutanga image yuko umuntu ushobora kuvuga ati uriya muntu ari higa hari icyo yishimirije agomba ko yorondera umukunzi wanje ariko umukunzi wanje yaramweretse yuko yafashwe atagikeneye abantu benshi umwanya. Okay, yes, cyane cyane kumbure n'igiki rero uhanura ruri abandi nyene batahazwa na kamwe cyangwa badakuzwa na kamwe kubahungu no kubakobwa ko abantu usanga ari kumwe n'umuntu yaramukunze arakumira ko mukunda usanga umukobwa ari kumwe n'umuntu byose ngiko mubwirwa taritahura niho ubona ati abakobwa bose ngaha muri iki gihugu bose arashaka kuba ikintu kimwe umukobwa maze kuba ari umwe rero harimwo uwawe muri abo benshi fata uwo wawe rero abo wawe nyene ureke kwirukanka mu bantu muri benshi. Yes, ni kibazo cyane ngira ko ndakoze turayibona no muri clip yavyerekana ko mwambitse impeta uwawe umubona mu gihe wamwambitse impeta umushize mu rugo canke uwawe umumenya meme ni mu gihe muri kumwe mukigenda ya ni message natanze kuri ku bantu bose bari sanzwe bari muri fiançailles abantu bose basanzwe bagiye kubakana ni message natanze nko wumvirije neza ijya ndirimbo no n'abantu bagira ama mariage no mu rubanza urashaka kuyivuza ijya ndirimbo kuko muri ico gihe byashitse byamaze gushika ko urubanza rwabaye iyo ndirimbo ikora ahantu hose hatandukanye. Igese nari nkene kumenya ati mbega uwawe uri umumenya mu gihe cyahe Gatonado wawe for real aho rero koca dufata nk'ikindi kiganiro wabitweretse muri clip digire kumenya ati mbega rero uwawe umumenya ryari umumenya mu gihe wabitse impeta kuko ari abantu tubona babitse impeta bamwambitse impeta ko Brexita ugaca batandukana nkini kumenya rero uwawe rero bya vrai ubona mumenya ryari mu gihe cyane ku buryo n'umuntu akora dukurikirana niyavuga ati kumbe ndafise uwanje nawe ntaramutwara kumbe n'uwanje uwawe umubonera mu mukobwa n'ukuntu wewe ubona yitwara niho ubona ati jewe uyu mukobwa hari ikintu azumviramo ejo muri kazoza uzosanga urugenze neza bavuga ngo uja kurusha umugore kabisa yaga ibyo ni byo bro aho rero kandi mugarugana kariho mugarugana kariho aho rero aho onye bitangurira muri fiançailles parabate uwanje ashaka kwitwa warafashwe wa Donaldo kana kuri YouTube channel wazi urabira vuga indirimbo nziza ya Donaldo akubwira yuko warafashwe kana akubwira yuko uwiwe yaramufasha afite ukuntu yamufashe neza kandi nizere ko abayeho neza na Donaldo abayeho neza cyane yumva ko afise umuntu umubiri arafise wa mubiri ari hafi Donaldo for real man I don't know araga bro mbo kuraba ushaka kuraba ufise abagenzi bawe ushaka none wocuguma uvuga ati jewe ubunye mandaba umuntu kuvuga apana unjane kure ben vuga yeshatse umve sije nashatse kuvuga inyishu nashatse kuvuga hariho abagenzi muba contact bisanzwe nk'abantu bagushaka gufasha nkora kundi umuririmbyi urumva ushaka kugufasha ibikorwa byawe kubishikana kure habonye
ibisanzwe n'ibisanzwe. Yes, mvuga nka babandi usanga barazi Donald ari umuririmbyi ko yazi yuko ari abantu bamaze kwishiramo code yuko ngo abakobwa ngo barabaye benshi ku isi, abahungu nabo ni bake, bagaca yishiramo yuko ikintu cyo cyo cyose bakwiye kugisabikanya nako yoja kubona urugo rwa mugenzi we atarakimwe vyo gutwara. Rero abo bantu mu gihe baje nk'ubigerageje mu buzima bwawe Donald yabyitwaramo gute? Rero bibonye tunagukorera aramaye uruhusha Donald sinakiri bige cyangwa zo kubita ko muri bisi musafise ibintu byinshi byo kutwirinda. Nizere ko bizogenda neza cyane ko Donald siri muri babandi abona uwari wese afa gutoragura. Hariho imyaka nari nkiri muri adolescence yo kuvuga ati bitewe mbonye wose ati bitewe cyane apana ngo tujane ukumva kumenga wo muramutsa akabo wawe bikirimo. Guess kumbure urashaka kwibaza mbega kuri kintu kunambaza ibiro bibazo nuvuga Donald ni kubera yuko biri bisanzwe biri mu ndirimbo yiwe ni ibintu asanzwe ariko aratwereka nka message kumbure babandi basanzwe ari muri relation babandi baje mu bintu batazi batatahura n'ivyari bamakoze mu hayizi imyaka canke imisi ibiri batandukanye. Donald nshaka guhanura yuko nuko woba uwiwe uwo muntu wiwawe nuko nuko yo ikintu ngene nacyo ravuga ikintu iko yogira iki siramwe kibazo nifuza yuko umuntu wese yo afise uwiwe nuko yogira iki yo ikindi titre y'indirimbo Donaldo okay yo fatwa n'uwiwe urazi ikintu gihari jero azi gituma nagumye mvuga ati iyo titre ntaguma ndayibaza nuko naguma numva ko warafashwa ari uwanje mfata ngo shire hari hirya kuwundi arashaka kuvuga ati jewe uyu nuwanje yavuga ati reka rero ngira wafashwe wanje nje gutuma wagumye wumva ko naguma ncisha hirya no hirya yarafashwe none wewe iwiwe warafashwe niwe yafashwe iwawe rero ko kino tarafa je no fatwa gute Donald ko kino tofatwa iwiwe none Donald gute oya gufatwa aho no bangira ndongo nagira basi nawe yo gufata basi nagira wo fatwa nawe ni je ndamufata nenda kubaza Donald ubonye kuri vyanka ubonye vyoshika nawe utaramushira mu nzu wowe bisa no kubuzima burahindutse umukobwa biciye biduga agutijije inoti mani ngo kugira ngo umutware ntuvyemera urumva ko ari we yatanguye gufata aho ariko wowe twaba tugiye gufashanya iki jamani gifatwa cyarase gufatwa no mu bibazo byaje ariko arakwepa Donald ufite indirimbo nziza bro clip nziza cyane bro turifuza kumenya mbega ninde yikoze Clovis Pro from Agap Record harimo baririmbyi benshi cyane basize no bamaze no gucanga muri platform Buja TV. Yes, clip ko barakoze Andy Bankos again umubro akora neza cyane uvuga yuko mu bantu baduha amakaliti ameze neza cyane mu clip mu baririmbyi b'abarundi naho nyene mu ba director b'abarundi naho nyene twitwara neza cyane. Byagenze gute kumbere ndazi ni byinshi mwagize hari ni byinshi mwahebye kumbere murashikiza ko mbega nyine n'abavuye nazo n'inzahe zatumye ibyo bindi bamwe biheba ibindi nabyo bikomeza mu bisanzwe je nari maze igihe kirekire nariko ndakora nari maze hafi umwaka wa giruhere nariko ndakora ariko nariko ndapanga ndiko ndiga music ndiko ndiga ndaba hizoshikira ndiko ndiga ubundi buhinga nshobora gukora kugira ngo music yanje ibandanye neza umwaka sinawicaye ngo mbikinebwe nagumye nkora urakora wiyongera ubwenge ariko nizere uyu unye tubona muri clip niwe nyine bamuye yafashwe ba icyo kiganiro Donald ko umenga yafashwe kwere bana muze mu Burundi tumubaze karaje tuzoca kuri Donald nyine azobudufasha kandi tuzoyaga byinshi neza ko avyitwaramo neza cyane. Guys bakunze mu cyo wimvira mbega Donald ko yaduhaye warafashwe mbega nakindi gikorwa gihari mbega Donald program imeze gute ko dutangwe 2021 program ihari numva ko 2021 basemo ibikorwa bishika 6 bizoranga umwaka wose gushika muri December itariki 30 nimwe z'ukwezi kwa 12 amasaha ubusa sivyo kumbure Donaldo azaduha ikindi gikorwa numva cya gatandatu canke kiziba kimaze imisi iyi warafashwe ndayikotse izindi rero ziri inyuma novuga ko nowago nzorekura harimo ma clip harimo audio kuko nzoca indirimbo
ko umwaka nihaye uzokora indirimbo zishika zitandatu kuko umwanya nafashe nagenda gukora ibikorwa byiza narize. Yes, Donado natwemejerera ati rero muri umwaka wose wa 2021 gushika itariki 31 aminota amasaha byose 90 byose uzoba kwiza indirimbo zitandatu kazi bazimeze cyane Donado tuvyitege kandi nuvuga feedback z'indirimbo kwa iri kuri uno munsi bano barakwaza kira gute bariko barazakira neza je cyo shimira abafans bamba bari ku mwanya no banari narafashe narabataye ariko ubu nye ndibaza ko nazosubira kubata ndi hafi yanyu ngiye kubakorera umuti mube muraja kuri YouTube gusa kabisa twibutsa YouTube channel yawe kuno yitwa YouTube channel yawe yitwa gute Mr Donado wandika Mr Donado gacha ugacubona indirimbo zose zanje yonye ucuyibona ni warafashwe ugira subscribe byose kabisa kumbere Donado yagene ko nyena dakoze ngaha ni ndaze mwabuke nakumva namwe tubishize mu bikorwa abakurondera bose bamenye ko ari wewe nahisemo warafashe byatanguye babipinga ariko uyu munsi baremeye batara amajambo naraya amajoro ku bwawe narabibwira kazoza kawe ariko uyu munsi mbisemwa kukwambika impeta mbona abandi batari bwemereye babibone ko wafashwe warafashwe warafashwe tubikuye mu majambo tubishize mu bikorwa abakurondera bose bamenye ko ari wewe nahisemo warafashwe warafashwe nawe umukozi wa Buja TV Donado Donado twarashimanye turaberanye kabisa ibyo twakanye bikubahabire uyu munsi imiryango irakoranye idushigikire mu rwacu urugo tugiye gushinga mbona abandi batari bwemere watakubali tu warafashwe 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 tubikuye mu majambo tubishize mu bikorwa abakurondera bose bamenye ko ari wewe nahisemo warafashwe warafashwe Yes, novuga ni Donado akagira yuko warafashwe nawe umukozi wa Buja TV warafashwe. Donado ndakushimira cyane bro. murakoze cyane Sindirimbo nziza cyane man. murakoze cyane ndashimiye Buja Hit ndashimiye Benisho na cameraman Juma Jux Professional. Jux Professional. mwakoze ibikora inka murakoze cyane Kabisa hama dushimira mutibagira kugira subscribe kuri kuri Mr. channel ya Donado. kwanza Kuri Buja Hit TV ya. hama Mr Donado indirimbo yitwa Warafashwe. ndabasabye Kabisa. mubabarire muje handi kuri kakandiga tukura mugire Subscribe. Agakenge. Agatara. Umugani wa Obelix agatara. Yes, tukazi nuvuga kuri YouTube channel ya Donado. Yes, tuvuga kugira ngo abanyira bamwe basubscribe benshi kugira ngo ni ari kuri ibindi bikorwa bitandatu twemerera bizora mu mwaka wose kugira ngo tuzobe abantu bambere bazobashwa kubihabwa. Sibyo na Donado.
tuzosubira rero inshallah imana bikunze wari kumwe na Donado ndakubaza ikibazo kimwe gisodera ikiganiro canje mu bibazo bisera kubajije nikiye kibazo bikora kubajije ikibazo kimwe bikora kubajije urazi mudu tuvuyemo yibutse ndakwibutsa tuvuye muri mudu Donado nagushatse irumva bibera kubajije bisera kimwe bibukaga mani ndavyibuka okay ikibazo kimwe nakwibuka kubajije ijambo wahereyeko wambajije ni indirimbo warafashwe kuvyukuri warafashwe okay guys kumbure nayo nakubajije ati kuvyukuri warafashwe no muri kumwe kuvyukuri warafashwe na Buja Hit nimba warafashwe byandike muri comment narafashwe na bakuzi ba Bude tuzosubira rero inshallah imuri kunze gena YouTube gena kuri YouTube channel ya Mr Donado Instagram ya utwibutsa bro Mr Donado YouTube channel yawe kunitwa yitwa Mr Donado Facebook ni yitwa Facebook page yanje yitwa Mr Donado Twitter urayikoresha Twitter okay guys kumbere gena musange kuri Instagram musange kuri Facebook musange no kuri YouTube channel ugire subscribe kuri YouTube channel ugire follow kuri Instagram ugire follow na like kuri page Facebook ya Mr Donado nibagire kugira subscribe rero kumwe na Beni kuri kamera Juma Professional